ihadabu riri hagati y'umuriyoni n'imiliyoni zitanu y'amafaranga y'amarundi niryo rizocibwa abadandaza bafise ibibanza bakoreramwo urudandazwa ruhurirwamwo n'abantu benshi ariko batagira ubwiherero bugezweho. Ibi vyemejwe n'inama nshingamateka kuri uyu wa 21 Ndamukiza mu ngoro y'amanama mu Kigobe. Mu ntango ingingo y'134 y'iri bwirizwa rishasha yavuga ko ufashwe afise ubunywero, uburiro, amahoteli, ivuriro, ishure n'amasoko atagira ubwiherero busukuye kandi buri ku gihe ko acibwa amande ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500 y'amarundi. Umushikiranganje Hassan Kibeya mu byo ajejwe harimo isuku ashikiriza ati iri hadabu ryadugijwe incuro 10 mu ntumbero nshasha yo guhana bikomeye abatitwarika isuku no kubituza ngo habe gukingira bene gihugu. Isuku ryo mu bibanza vya leta nk'amabohero, amashure n'ibindi bibanza rusangi ni bimwe mu vyabajijwe n'abashingamateka ku makenga yabo kubijanye n'iri tegeko. Kuri ano makenga Hassan Kibeya yishuye ko iri tegeko ry'Ijana rifata ibibanza bikorerwamwo urudandaza ngo cane abakorera aho amazi ashika neza. Mwomenya ko iri hadabu ridugijwe incuro 10 mu ntumbero yo guhasha abama bavyirengagiza.